Madrid bafata umwanzuro bavuge ngo Xabi Alonso sohoka kubera ko utsinzwe na equipe yitwa Manchester City igutsinze 2-1 ariko nawe twabonye demonstration de force yawe sivyo twabonye ngo hari point fort werekanye muri match nubwo watsinzwe ku mugoroba nibwo twagarutse ngano mu gitondo murabigaruka ko muti nubwo equipe ya Real Madrid yatsinzwe ariko hari ico yari yerekanye sivyo hari ico twabonye mu buryo bwo gukina bw'umugabo yitwa Xabi Alonso hari ico yapanze kiramukundira kibaza tutahubye ikibazo ati kubera iki rero ibi bidakunda buri munsi nico kibazo akavuga ngo nimba tuzi Xabi Alonso mwiza muri equipe ya Bayer Leverkusen akora invisible atwara igikombe adatsinzwe akina finale ya UEFA Europa League ubona ko ari equipe nziza imerita gutwara buri higanwa yakinye even if kuri finale ya Europa League bitakunze ariko na Madrid agatima kagakwita bakavuga ngo turamwirukana ngo nuko akinye na Bilbao bikanka turamwirukana ngo nuko akinye na Atletico Madrid bikanka turamwirukana ngo nuko akinye nabi imbere ya Barcelona turamwirukana ngo nuko yitwaye nabi imbere ya Getafe ariko bakubita agatima kuri za result yabona muri iriya equipe yitwa Bayer Leverkusen kandi yari inafise effective novuga ngo itari ku rwego rw'iyo afise muri Real Madrid bakavuga ngo reka dufate umwanya wo kwihangana turindire turabe maybe hari gihe uyu munsi ivyo bari bibi ariko ejo bikazoba vyiza ariko kwihangana kuri Real Madrid mbona gushingiye cyane kuri adversaire bahanganye kuko uyu munsi iyo Madrid na Barcelona barimwo ikinyurano cy'amanota 10 Xabi aba yaragiye ariko mu gihe kiri make baravuga ngo ko yamugigeze kubaje imbere nubu birashoboka ko yoza gatora uburyo bwiwe bwo gukina kanshe na matches 6-8-10 akongera kabahamvya canka akaje imbere yabo nubu birashoboka kuko effective arayifise nubwo bushobozi hari aho yabaye yabutweretse kandi no mu ntango zise ziratweretse ngo nohangana na Barcelona kandi nkaje n'imbere yayo iginatangaje kimunamuvugira nuko nuwo mu adversaire bahanganye yamuravye mu maso akamutsinda ariko rero ikibazo kica kigaruka ku kintu bita consistency uratsinda Getafe wagera imbere ya Vallecano bikanka uratsinda Real Betis wagera imbere ya Celta Vigo bikanka ukibaza ngo iki kintu ca consistency kigomba kuzohera gute mu buryo equipe ya Real Madrid ikora imikino irenze 15 yiruka ku rugero rw'uko Barcelona izokora ikosa rimwe 2-3 igasanga Real Madrid yaragiye nico kintu umugabo yitwa Xabi Alonso agomba kuzira muri iyi equipe naho ubundi kuvuga ngo resultat zivuga ko agomba gusohoka erega hari ama equipe menshi akomeye uyu munsi atarirukana bamenyereza kandi bafise resultat mbi gusumbiza umugabo yitwa Xabi Alonso ariko equipe arimo ni Real Madrid ni Real Madrid kandi uyu munsi iri kuri pressure yo kuvuga ngo umwaka weze nta kintu twatwaye twahejeje seza tacu duhaye amaboko uyu mwaka turongera tubibemwo ni equipe abafana bagushira ku gitutu ubuyobozi bugushira ku gitutu kugomba kubona resultat ziri positive kugira ngo equipe ibone umusaruro w'ibikombe ko Real Madrid batitaye ku buryo Xabi Alonso akina ahubwo bitaye ku musaruro bitanga Madrid wakina nabi wakina neza ariko ibikombe ukabitwara hariya ntaco biba bisobanuye aya nama equipe atwara ibikombe wakironse ico gikombe ubufise ijambo imbere y'abafana ubufise ijambo imbere ya Florentino Perez ariko wibeshe uburi kintu za gupresenta mu mpera za sezo hariya barakubwira ngo nta kintu na kimwe ufise cyo gusobanura hano uwo wo buri we wese mu gihe equipe idatwara ibikombe jewe rero ibibazo byose singomba kubigereka kuri uyu mugabo yitwa Xabi Alonso ahubwo Eddie hari kintu abantu twirengagije twigeze tubona kuva na kare kandi cari gikwiye ko umuntu wari we wese agomba kugitira ko attention ko ibi bihe Real Madrid igomba kuzobibamo utakaje umumenyereza wa experience yitwa Carlo Ancelotti aravuye hari yaragiye utakaje bamwe mu bakinyi ubanye nabo muri projet y'imyaka irenga 10 baragiye ugomba guswitching uva muri iyi era winjira mu yindi bivuga ngo hari kibazo kidasanzwe kiza kubanza kukubako kuva muri generation imwe winjira mu yindi iyi ni ngorane idasanzwe Real Madrid bagomba kwicara abarindiriye bakavuga ngo ibi bintu tugomba kubisohokamwo gute
ko bari babizi ngo turatakaje Marcelo umukinnyi wo kuza guhagarara ari ahantu hazoba nde ko bari babizi ngo turatakaje uyu mudaga aragiye baratakaje umunyakroatia baratakaje mu Brazilian ndavuga iriya mediane y'abakinnyi bagera kuri batatu bose bari basohotse muri projet za equipe ya Real Madrid utakaje Cristiano Ronaldo utakaje Karim Mustafa Benzema utakaje Gareth Bale n'abandi bose wagiye urazana nka ba Mariano Diaz n'abakinnyi bagiye baraba batwende baga batacu bigeze bafasha projet za equipe utanguye kwiyumvira ngo ko ntakaje abakinnyi babaye beza muri projet za equipe nza kuja kuzana abakinnyi baza kuba bafise iyihe profile kugira ngo baze gufitinga muri ibi bintu ariko n'umumenyereza agomba kuba mwiza gute ni kibazo c'abakinnyi no munsi za Alonso yaguze ni kibazo ca byose ni kibazo za non reka tugende kuri etape par etape Madrid ava match bashize kuri pressure umugabo witwa Xabi Alonso aramubwira ngo ugatsindwa na equipe ya Manchester City sivyo ugatsindwa na equipe ya Manchester City ushobora guhura n'ikibazo cyo kwiruka Bandai sivyo ushize Perez ashize kuri pression uwo bitwa Ancelotti kuko niba tuvuze body ya Madrid tuvuga nako witaza byaro tuvuze body ya Madrid ubwo iza kubiserukiwe nande ndaba staff dirige iziriko na Perez sivyo kandi ugereje kuraba muri staff ya Madrid ingingo zifata Perez gusoma undi muntu wese umushize kuri pression ati uko biri kose ava dejour ava match utegereza gutsinda ikipe ya Man City bitari ivyo turimvira kuri kazoza kawe nyuma ya match ya Man City match arikintu nivyarayitsinzwe mugabo nta jugement iri mediocre nako iri mediocre yakozwe kuno musore kuno mugabo twa Xabi Alonso habaye decision ivuga ngo habaye decision ivuga ngo araguma kwa Madrid uno munsi baravyereza Afise muri La Liga uretse Atletico Bilbao batsinze mu nkino zishika kuri 5 izindi 3 barazinganije batsindwa rumwe batsinda urundi baramuhamagara baramubwiye uko asiki bivuga ko natatsinda Deportivo Alaves kuko ino Deportivo barayikina badafise Fran Garcia badafise Alvaro Carreras Mendari hanze nta mu nimero 3 furu bafise mugende muri tukiduta kuri condition physique z'umugabo bita Kylian Mbappe mugiye tubona ko ino equipe ya Deportivo Alaves ni equipe ushaka kwitsinda mugabo yanakinye c'est equipe isanzwe à l'extérieur ya Santiago Bernabéu resultat ari nziza ubwo nimvira ati eske ninzira batoye muri Madrid mvugo byo koma buri match batera pressure za Alonso bamumvisha ko bazomusohora gusumba kumwereka ko nimba bafashingo ko aguma muri projet za Madrid nagira munsi haraho kwicara bakamwereka ico projet yiwe mukeneye ko nigihe bamuhaye kugira ngo atondeke ibintu kumengo hari ibintu byo kuguba bamutera kuri pressure match par match kuko akinyaguze nivyagize commande ya Alvaro Carreras magabo arabasika undi mukini 3 mwiza ariko yari ku isoko yirengaje ninde nivyo yaraguze Trent Alexander-Arnold mugabo si yamuguze ni offre Madrid bari bamara imyaka 2 sivyo yaraguze Franco Masantuono on sait pas ashaka aramwivuje mugabo bivuga ko ari muri za projet za Madrid zo kurondera abana beza muri Amerika y'Epfo aza kwamuzana ugereje kuraba abakinnyi yaguze tuvuge kuno munsi ari rokitemambi canke nibwo buryo bwiza Madrid batoye bwo kwama bashira kuri pressure ya Xabi Alonso kugira ngo mumvishe ko akeneye itsinzi gusumba ibindi Edisiro rokitemambi kuko ama equipe yose ubakomeye nikabayeho
wewe uri umumenyereza barakwereka ngo dufise ibi nibi twifuza ko biba mwuko hanyuma nimba ari inyongera ukaza ukayisaba bayikwemereye sawa ariko batanayiguhaye ukihangana niko ama ekipe y'uyu munsi yubatse niko umupira wubatse bene projet barazana abakinyi babona ko bizokunda ko bafitinga muri projet bafise bakarondera umumenyereza babona ko bishobora guhura nabo bakinyi bazanye muri iyo projet bakayibahatakira ni muyiyobore murabe ko hari kizovamo iyo vyanse directement babanza kuja kurabira ku mumenyereza twe ko twifuza projet imeze uko abakinyi twazanye araba umumenyereza biriko birahura yes bipfira bakabihigira hamwe biriko birahura no bakaraba ingene bagomba gutandukana mu buryo bw'ubwumvikana nahereye ku kintu cyo kubaka Real Madrid nyuma yo gutandukana n'abakinyi bayo bakomakomeye niko navuga ngo kuva muri era imwe winjira mu yindi ni ntambara itorohera ama ekipe yose ku mugabane wa Burayi vyari bigoye kumvisha umuntu ngo Cristiano Ronaldo aragiye Real Madrid igomba kubaronka new Cristiano byari bigoye kumva ngo umusubiriye akaba Mariano Diaz bakaca bamwambikana nimero 2 warakoze kubidukorera biriya bintu kubona ngo Mustafa Benzema aragiye oya bijya byerekana ko nta cuhero cinshi Cristiano asohokanye kwa Madrid oya hari ukuntu Real Madrid nivyo ya abakinyi mu miseze basohoka nabi pe ariko rero nagira ndabereka kontrarement no mu myaka ibiri heze urabona ko bariko baravyuba erega bira byerekana Harico ryasohowe Zidane yandikiye Madrid 2020 ayisohokamo yavuga ngo what hurt me more than anything is when I read the news after any bad result and it said that I would be fired if I didn't win the next game ati ikimbabaza muri byose nuko ati miss yose iyo ngiye gusoma imenyesha makuru mu gihe naronsereze zitambi bivuga ko nshobora kwirukanwa umwanya wose nintatsinda urukino rukurikira I hated it and then what team hated it because there's international leaked message created a negative vibe around the entire squad created the doubts and misunderstanding sijarwa ngo ivyo ndavyanga kandi n'umugwi uravyanga kuko izo message zikreya zirema uburyo vibe iri negative vibe mbi cyangwa se ivyumviro bibi muri squad yose bikazana makenga muri squad yose ndetse no kutumvikana muri squad yose I had wonderful players with me who supported me to death and whenever things got ugly they saved me with incredible wins aravuga ati fisa abakinyi beza banshigikira gushika ku rufu sivyo ni jambo ryo mu Cyongereza mugabo niko kuno umuntu mushigikira gushaka kanyuma and iyo haje ibintu bidushavuza cyangwa se bishavuza binshira muri danje barankiza mu gutsinda cyangwa se mu kumpa the incredible wins sivyo intsinzi zikenewe ziryoshe because they believe in me and they knew I believe in them muri make message avuga ngo mu gihe nkeneye ko bankiza abakinyi banje banshigiki baca batsinda match zikenewe kugira ngo ndonka ayo mahoro ati kubera ko banyizera kandi nanje barazi ko ndabizera ico kintu coba ico ntuzenya Xabi Alonso ari kubura kwa Madrid je ndiko ndaraba kubijanye na Xabi Alonso match Yoba mu nkuko Abdul yaraje kubivuga kumutega match nkiyi byari bigoranye kuko yari match remereye na Real Madrid iri mu bihe byiza yaratsinzwe mbona na Man City vice versa cyo kimwe nuko nayo nyene mbi yatsinze Man City iri mu bihe byiza ariko umumenyereza ushaka kwirukana ntabwo umutega match remereye nk'ijya ibyo twese duhuriza ko nuko Real Madrid iri mu bihe ubona ko iri mu bihe bitameze neza muri uko kutamera neza rero ubwo
ubona byo kwagirizwa umumenyereza we kuko wewe ni wari muri position yo kwirukanwa gusumba uko wewe yo kwirukana abakinyi kuko nta mukinyi birukana mu uko batubashe kontra yiwe. Yani baza yuko muri football bakwiye kuraba ingene bazoza barubaha kontra y'umumenyereza. Jembo ni Buraya tubahwa uretse ko Iburaya ho bamutekerera itwiwe akagenda. Mugandi we wenyene muri club nibaza ko afise iyo position yo kwirukanwa anytime. Rero iyo tubonye umumenyereza iyo tubonyereza ritazanse reka tubanze duhahaze uwo vyokoroha ko dusohoka lamwe. Kuba nyene biragoye ko wosohoramwo bamwe mu bakinyi ba Real Madrid. Meme niyo mu kwambira isoko ryo bari ritanguye. Atarose yaje ntagenda. Kandi umurungitse adashaka no kugenda ntagenda.